turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico umunezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mu ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data. There is a beautiful, terrible cross where though you committed no sin, Savior, you suffered the most wicked fate on the cruelest creation of men. Yet on that beautiful, terrible cross, you did what only you could, turning that dark-inspired evil of hell into our soul's greatest good. We see the love that you showed us. We see the life that you lost. We bow and wonder and praise you for the beautiful. Reka duhere ku ntango. Pasika niki? Pasika ni jambo y'igiheburayo risobanurwa Pasika. Iri jambo ntiryahinduwe mu zindi ndimi, haba mu Kigiriki, mu Kilatini, ahubwo twarironse mu ndimi zacu uko nyene turyumva mu giheburayo. Ni jambo risobanurwa kurengana. Pasika ni ukwibuka ikintu cabaye. Ico kintu cabaye ubwaco ni Pasika, kuko habaye kurengana. Imana yararenganye Abisirayeli igihe ariko iratikiza ivy'imfura vyose mu gihugu ca Egiputa. Inyuma y'urukurikirane rw'ivyago dusanzwe tuzi 9, Imana yari yateguye ko ku cago c'10 ariho izosunikira Farao kurekura Abisirayeli, ko ku cago c'10 ariho izogondoza Farao kurekura Abisirayeli kugira ngo bave mu gihugu ca Egiputa batangure urugendo ruzobashikana mu gihugu c'i Kanani. Pasika rero nico kintu cabaye aho Imana imaze kubwiriza Abisirayeli ivyo bazokora muri iryo joro rizobikwiratikiza ivy'imfura mu gihugu ca Egiputa, ingene umumarayika azorengana ahantu hose, inzu yose, abari muri yo bakoze ivy'Imana yari yarabwirije ko bikwiye gukorwa kugira ngo umumarayika ashobore kurengana. Ariko kandi Pasika si ikintu gusa cabaye. Pasika ni n'umwagazi ubwawo, ni umwagazi waribwa n'Abisirayeli ico gihe iryo joro bava muri Egiputa. Pasika kandi ni umunsi mukuru wo guhimbaza ico kintu cabaye. Tuvuze rero mu ncamake, Pasika ni ikintu cabaye aho umumarayika yarenganye Abisirayeli bari bakoze ivy'Imana yarabwiye gukora kugira ngo ishobore kurengana, inzu zabo ntitikize, ivy'imfura vyabo n'abana b'imfura babo. Ariko kandi Pasika ni n'uwo mwagazi wishwe uraribwa n'Abisirayeli iryo joro bava muri Egiputa. Pasika kandi ni umunsi mukuru babwije kuzokwama bahimbaza ukurungano ruzogenda rukurikirana kugira ngo bibuke ingene Imana yabazigamye kandi yabarokoye, ibategeka yuko bizokubahirizwa urunganwe ku rundi, bikigishwa abana bagatahura icarico uko kurengana nico bisobanura, bakavyubahiriza nk'uko Imana yabitegetse Mose hariya muri Bwayo igice 12, bakazokwama bavyibuka urunganwe ku rundi nk'uko namaze kubivuga. Ariko kandi Pasika Imana yayitanze ku Bisirayeli kugira ngo kibe nk'igitutu c'ivyo yari yarateguye kuzokora muri Kristo Yesu. Hari amategeko atari make Imana yari yabwiye Abisirayeli bakwiye kubahiriza iyo bariko barahimbaza Pasika. Iyo batayubahirije hariho igihano, kwaba kuyubahiriza nabi, kwaba kutayubahiriza, ivyo vyose vyakurikirana n'igihano kanaka. Abanyamahanga carazira yuko bahimbaza hamwe Pasika n'abandi Bisirayeli. Abatarakebwa bose, abanduye mu mitima canke abanduye kubw'indi migenzo Imana yari yarategetse Abisirayeli ari kubera indwara canke ibindi, abo bose ntibashobora kujya kuri Pasika. Hari Pasika zitandukanye zagiye zihimbazwa mu Bisirayeli bivanye nuko bagenda bumvira Imana, bayubaha, bagendera mu vyagezwe vyayo. Hari igihe Abisirayeli batayihimbaza nkuko bikwiriye,
ariko turafise amapasika atari makeyi hano yerekana ingene abisirayeli iyo vy'ukuri bari mu bucuti bwiza n'Imana, iyo ihanga ririko rirumvira Imana. Ingene pasika wari umunsi mukuru wa mbere utanga akanyamuneza, umunsi mukuru wa mbere ubibutsa akarangamutima kabo, umunsi mukuru wa mbere ubibutsa ico Imana iri na kahise kubwo bwoko n'Imana. Pasika ya mbere bayihimbaje bari muri Egiputa, iya kabiri bayihimbaza bari mu bugaragwa Isinayi, iyindi bayihimbaza binjiye mu gihugu c'isezerano. Binjiye mu gihugu c'isezerano bagiye bahesha kumvira Imana. Niko nibijanye no guhimbaza pasika vyagenda bigira intege nke, vyitwararikwa canke n'ivyitwararikwa. Ariko turabona Hezekiya na Yosiya, abana bami babiri bakomeye cane batwaye ubwami bw'Ubuyuda, bahimbaza pasika inyuma yo kuzana impinduka mu buryo bw'ijambo ry'Imana, gusobanura ijambo ry'Imana. Abisirayeli bari batanguye kwibagira, gusangangura ingoro n'ibigirwamana, ibicaniro vy'abadayimoni bakabisangangura, maze bakabona guhimbaza pasika. Nanyo turabona waba umunsi w'umunezero wa mbere udasanzwe. Barahimbaje Imana bavuye mu kinyago, nawo wari umunsi udasanzwe cyane. Inyuma y'igihe kitari gito, Ezira na Nehemiya bagerageza guhamagarira abisirayeli kugaruka ku Mana. Ibihe vya pasika vyaba ibihe vyiza kubera umwiteguro mu buryo bw'inkemu bahabaye. Vyaba ibihe vya mbere vyiza kubera imitima y'abantu yiteguye kandi maze igihe yumvira Imana kandi yiteguye kwiyumvira ku Mana. Abisirayeli barahimbaza pasika, kandi natwe abana b'Imana twitegeye kuzoyihimbaza kuri wa munsi mu bukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Ariko pasika isobanurwa iki? Twari twavuze yuko kutari ukwibuka gusa ivy'Imana yakoreye abisirayeli, ariko kandi vyari bifise insobanuro kanaka mu mugambi w'agakiza, ico Imana yarateguye kuzokora mu isezerano rishasha. Kristo niwe mwagazi wa pasika. Reka twiyumvirire hamwe ingene Imana yarateguye gushitsa vyose neza mu buzima, mu rupfu no mu kuzuka kwa Yesu Kristo, ico iyi misi mikuru yose yasobanura mu isezerano rya kera. Reka duhere ku nsobanuro ya mbere. Umwagazi wa pasika warishwe, amaraso asigwa ku bishimajyango kugira ngo umumarayika ashobore kurengana izo nzu. Abisirayeli naho Imana itaranduye ivyabo vyose vy'imfura, suko barabagororotse, suko barusha ubugororotsi abandi banyegiputa bose, eka namba. Ahubwo nuko Imana yari yarabatoranije, inabigisha ivyo bakwiye gukora kugira ngo ibakize uburake bwayo. Muri ivyo hari ikintu nyamukuru rwose kandi kiza kikagira insobanuro mu isezerano rishasha, nuko hari amaraso yasheshwe maze asigwa ku bishimajyango. Hano abisirayeli batahuye yuko nabo barabo gupfa, n'abana babo b'imfura barabo gupfa, ariko hari umwagazi yishwe. Batahuye yuko umumarayika kurengana inzu zabo ntatikize ni ingabire y'imbabazi gusa, ntibari babikwiriye. Uko niko Yesu yahindutse uwudusubirira mu gishingo nk'uyu mwagazi wa pasika. Yesu atubera mu gishingo, ntapfa kubera gusa ku bwacu, ntiyapfuye ku bwacu, ariko yapfuye kandi mu kibanza cacu. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Ingabire y'ubugingo budashira ni ingabire duhabwa kubera Imana yateguye umugambi wayo agakiza, ingene tuzokwizera ico yo yakoze ku musaraba mu mwana wayo, mu kujanjagura Yesu Kristo, maze tumwizeye tukabona kurengana uburake bw'Imana. Iyi nsobanuro ya kabiri ni ugucungurwa. Abisirayeli ariko bariyumvira pasika, hari ikintu gikomeye kiza, ni ugucungurwa. Bibiri tubwira ngo kuri uwo munsi ngo Imana yaciriye ku rubanza ibigirwamana vyose vy'abanyegiputa. Rino jambo abantu baritahura mu buryo butandukanye, ariko abayuda bagiye bahana ahantu urunganwe ku rundi bavuga bati, urya munsi twebwe dukira rujya rubanza, urya munsi umumarayika twebwe arengana. Niwo munsi na vya bigirwamana vyabo vyahundagara vyikubita hasi bikamenagurika ubunywenywe. Muribuka ca gihe bagerageza gufata isanduku y'isezerano, bagasanga ca kigirwamana cikubise mbere camenagurise imbere y'isanduku y'isezerano. Uko niko abayuda bavuga ko urya munsi icakoretse catumye ibigirwamana by'abanyegiputa vyikubita hasi mbere biranamenagurika. Ariko ibi birashobora no gusobanura yuko urya munsi umumarayika arengana, hapfuye umwana wa Farawo, hapfa abana b'abaherezi bakora mu nzu z'ibigirwamana by'abanyegiputa, hapfa abana b'imfura b'abaganwa b'abanyegiputa. Abo bana bose, yaba umwana wa Farawo yaba abana b'abaherezi bakora mu nzu z'ibigirwamana, abo bose bafatwa. Urya munsi rero izo mana zarapfuye, Imana ihabwa icubahiro. Gucungurwa bisobanurwa ko uwahora atugize umuja yaneshejwe. Urupfu rwa Kristo bisobanurwa yuko uwahora afise ububasha butugumiza mu caha, mu kuneshwa n'icaha, mu guciga urubanza n'icaha, umuvumo w'icaha, inkomezi z'icaha yaneshejwe.
iyo dusomye neza dusanga igihe abisirayeli bava muri Egiputa ngo bafashe umwagazi w'intama ngo bawujya bahagaze bakenyeye bafise inkoni biteze gusohoka muri Egiputa. Haleluya. Pasika isobanurwa abisirayeli gusohoka mu buja. Oya, si icago gusa cabarenganye, ariko ni kusohoka mu buja bwose bari bamaze mw'imyaka. Birarenze gusa cyo kintu cabaye abana babo barazigamwa. Oya, ni no kubohoka, ni deliverance, ni kuva mu buja bari bamazemwo imyaka n'imyaka. Bitubwira hariya muri Galatiya cya 4 yuko Imana yadukirije idukura mw'isi ya kino gihe mu bubasha bw'inose. Imana yateguye yuko tuzokwinjira mu mugambi wayo agakiza mu gutsindanishirizwa biborekera muri Kristo Yesu. Imana yateguye ko dukizwa inkomezi z'icaha, dukizwa inkomezi za Satani, maze tukinjira tukaba adopte, tukaba abana mu ngoro mu rugo kwa data. Ariko kandi ni gucungurwa twinjira mu gihugu c'isezerano. Igihugu c'isezerano naho Imana iri. Aho Imana iri ubwa mbere mu mitima yacu iduhereza mwemu yera. Iyo niyo Kanani ya mbere n'akaruhuko ko mu buryo bw'imwemu. Ariko kandi n'akaruhuko Imana yateguye aho tuzoyihimbaza ibihe vyose turi mu bwiza bwayo. Abisirayeli baracunguwe ku munsi wa Pasika. Niko natwe ducungurwa muri Kristo Yesu. Ducungurwa gutsindishwa n'icaha, ducungurwa umuvumo w'icaha, ducungurwa icaha no gutsindishwa n'icaha, tugacungurwa umuvumo w'icaha, ububasha bw'icaha, mbere wanashaka n'icaha ubwacu kuba kiri mu buzima bwacu. Tuzobicungurwa wa munsi tuzobona Yesu imbona nkubona. Insobanuro ya nyuma ni reconciliation. Kanani isobanurwa ko Imana yari ifashe abisirayeli kugira ngo ize kubihishura ku musozi wa Sinai, igiranira isezerano nabo kuko abo ntibari bayizi. Yarabihishuriye kugira ngo ize ibe Imana yabo nabo babe ubwoko bwayo. Ishiraho isezerano yiyuzuza nabo bisirayeli batari bayizi, ariko yari yarasezeranye Aburahamu yuko muri urwo ruvyaro ariho izohera amahanga yose umugisha. Ikibazo munaca yibaza, mbega ni gute duhimbaza Pasika umwe wese mu buzima bwiwe bwa misi yose, bitaraba umunsi mukuru, bitaraba ikirori, itaraba ceremony? Ni gute uko kuri kujanye n'igikorwa c'umusaraba, uko kuri kujanye n'urupfu rwa Kristo kugaragarira mu buzima bw'uwizera ku giti ciwe? Hari ijambo nkunda kubijanye n'ingene bariye ujya munsi ujya mwagazi w'intama. Biritubwira ngo barariye uwo mwagazi. Uwo mwagazi ntibawitegereje gusa, barawuriye. Haleluya. Kristo twamuhawe ngo tumuje. Yesu avuga hariya muri Yohana avuga ngo ni jewe mutsima w'ubugingo, uwunjya ko wese aronka ubugingo. Uko ariko bariye ku mwagazi. Biritubwira ko twahamagariwe kugiranira communion, kunywana nawe. Abikorinto ba mbere 1:9 canke mu gice cya mbere Yohana yanditse imirongo ya mbere avuga ngo ivyo tubabwira ni ivyo kuri dushigiye naye n'ivyo kuri, kandi kugira ngo mugiranire kunywana natwe, mugiranire ubumwe natwe, kandi mugiranire kunywana na data muri Kristo Yesu. Imana iduhamagarira guhimbaza Pasika mu kunywana na Kristo. Kurya umwagazi bisobanurwa kwakira inkomezi ziri muri Kristo, kwakira uburyohe buri muri we, kwakira ku rukundo ruri muri we. Turajya kuri uwo mwagazi, ntitumuvuga gusa, turamujyako. Imana ihabwa icubahiro. Ico yaducunguriye ubwa mbere na mbere ni kunywana nawe, nuganira ubusabane nawe, ni kumenya urukundo ruri muri we n'inkomezi ziri muri we. Ubwa kabiri turamuhimbaza. Iyo dutahuye ivyo Imana yakoze muri Kristo Yesu, tubaho ubuzima buhimbaza. Abanyefeso igice ca mbere kuva ku 4 gushika ku 6. Umunsi wa Pasika ubwa mbere na mbere wari umunsi w'umunezero. Iyo vyo kuri abisirayeli basanzwe bumvira Imana, basanzwe biteguye mu buryo bw'imwemo, Pasika wari umunsi wa mbere w'umunezero. Uwishaka yose ingoma ya kabiri igice cyose ca 30. Iyo dutahuye ingabire y'ubugingo budashira muri Kristo Yesu, iyo dutahuye ko Imana ubwayo ariyo yijuje natwe mu kuri ikiguzi c'icaha cadutandukanije nayo, nta kindi kintu dukora, turunamika imitwe yacu, ubuzima bwacu tukabuyihereza, tukayihimbaza. Ubwa gatatu ni ukwera. Uburyo bwa mbere, inyishu ya mbere dushobora gutanga kuko Imana yakoze ku musaraba ni kubaho ubuzima bwececwe. Bisobanurwa yuko twashizwe ku ruhande. Iyo Pasika yadushize ku ruhande. Kuva ico gihe Pasika ihimbajwe, abisirayeli baciye bagenda mu isezerano n'Imana ribatandukanya n'ayandi mahanga yose. Urupfu rwa Kristo rudushira ku ruhande, niko kwezwa. Ariko kandi urupfu rwa Yesu ruduhamagara kugaragaza ukugororoka, ukwera mu buzima bwa misi yose. Mwibuke yuko Pasika, inyuma ya Pasika wari nk'umunsi utangurira iminsi indwi bita iminsi y'imitsima itambiwe. Iyo yari iminsi cazira ko umwambiro. Kuva imbere yuko Pasika ihimbazwa, umwisirayeli wese yararaba neza yuko mu nzu yiwe atamwambiro uhari, kugira ngo Pasika igere atamwambiro uhari, baci babandanya bahimbaza iminsi
imisi y'imitsima itambiwe. Paulo atubwira muri Korinto ba mbere 5 kuva ku murongo w'idusha ku murongo 8 ngo duhimbaze iyo Pasika dufise imitima itanduye, atamwambiro uri mu mitima yacu, ataburyarya buri mu mitima yacu, atakwandura, atabusambanya, ataguhumana biri muri twebwe, kuko Imana yaducunguye kugira ngo tube inyegu yayo. Abaroma 6 ku murongo wa 4 twabambanye nawe tuzukana nawe kugira ngo tubeho ubundi buzima bugororotse. Guhimbaza Pasika ni kuraba mu mitima yacu. Iyo usomye kahise ingene bahimbaza uno munsi ngo baramurika mu nzu n'ibimuri bikomeye kugira ngo barabe ko atamwambiro wowe ugisigaye mu nzu. Nkemu yera aramurika mu mitima yacu iyo tumuhaye akajyo muri no minsi ya Pasika, mbere no mu buzima bwacu bwa minsi yose, kugira ngo amurike arabe ko atamwambiro w'icaha w'ubujyajya uri muri twebwe, akawudukiza biciye maraso ya Yesu no mu bushobozi bw'ijambo no mu bushobozi bwa nkemu yera. Naba umwambiro w'ubujyajya. Bibiliya tubwira yuko iyo umwiseri yabona ko igihe cya Pasika kigeze atiteguye, ntiyagira ubujyajya ngo agende gukorana hamwe n'abandi. Guharura 9 kuva ku 6 gushika ku 11. Oya, yaragenda gasaba yuko ukwezi gukurikira yiteguye neza ahimbazanya hamwe n'abandi. Uko riko guhimbaza atabujyajya ni kumenya ngo ndumva umutima wanje uri mwicaha cabamvye Kristo, ndumva umutima wanje utagaragaza gwa rukundo nkwiye kwishura ku gikorwa Yesu yakoze ku musaraba, maze nkaza mu kuri ko mu mutima mu kutagira ubujyajya, Imana ikanyeza ikantungana. Ubwa kane duhimbaza Pasika mu buzima bwa misi yose, mu kwibuka ko ubwa mbere Pasika mu gikorwa ca reconciliation twahujwe n'Imana, ariko niba twahujwe n'Imana bivuga ko n'abandi twarahujwe n'abandi. Iyo dusubye neza ingene bahimbaza Pasika, warahamagara n'ababanyi. Kuva mu ntango yayo Pasika irafise uruhande kanaka rw'imigenderanire rw'imibereho hamwe n'abandi. Warahamagara umubanyi mugasangira uwo mwagazi w'intama. Uwizera vy'ukuri akwiye kuraba mu buzima bwa misi yose ko nimba yarahujwe n'Imana, ahamagara kandi kubana amahoro n'abandi nabo babana bose, kugira ngo na kino gihugu cacu kigaragaremwo amahoro arama. Imana ibahezagire. Aho niho naruhukiye. Ikibazo tusha twibaza, mbega mu makoraniro yacu ya misi yose twohimbaza gute Pasika? Mbega iyo dukoranye duhimbaza gute Pasika? Mbega iki gikorwa cyakoretse ku musaraba mu buryo bw'igitutu cagaragara muri Pasika y'Abayuda, mbega iyo aberaho bwisezerano rishasha bakoranye bategeza kugaragaza gute ubwo buzima nsanzwe mvuze babayeho mu buzima bwabo bwa misi yose? Reka mvuge ibintu bitatu bikomeye. Uburyo bwa mbere bwo guhimbaza Pasika mu makoraniro yacu bwategeza kumera gutya: ugukorana kwacu kose guhagaze ku gikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Imana yarabwiye yuko uwo munsi wa Pasika, nuko kwezi kwa Pasika gukwiye kuba ukwezi kwa mbere gukomeye, mbere ikaba nk'intango y'umwaka. Ibi vyerekana yuko igikorwa cyo gucungurwa ico Yesu yakoze ku musaraba, ivyizegwa bijanye n'umusaraba nivyo bigize amakoraniro yacu. Igituma tudahimbaza neza Pasika nuko tumara umwaka wose turiko turigishwa inyigisho zijanye n'ingorane zacu, n'ibibazo vyacu, n'inyishu zacu, n'iminezero yacu, n'ibitubabaje, n'ibituraje ishinga. Ariko Kristo ntahagaze hagati na hagati y'amakoraniro yacu. Umusaraba ntutambitse hagati na hagati y'amakoraniro yacu. Igikorwa c'umusaraba sico kiduhuje gutahura ico gikorwa Imana yakoze muri Kristo Yesu, si wo mutima w'amakoraniro yacu. Iyo bitameze gutyo ntituba turiko duhimbaza Pasika. Abigishwa bahimbaza Pasika mu kwamamaza ko Yesu yazutse, kandi ko biciye muri we ariho hagaragara uguharirwa ivyaha, kwemegwa n'Imana, gutsindanishirizwa, kunesha. Bigishwa kuzuka kwa Kristo. Ivyo bakora vyose vyari bihagaze ku gutahura no kwigisha no gusobanura igikorwa c'umusaraba. Mbega amashengero yacu arigisha bihagije igikorwa c'umusaraba? Uburyo bwa kabiri intumwa zatahuye kandi bari babwirijwe n'Umwami Yesu Kristo bahimbaza Pasika mu isangira ryera. Iryo sangira ryera rihereza isobanuro mu buryo bwumvikana Pasika y'Abayuda. Yesu yategetse ko uko abera bazokwama bakoranye bazohimbaza urupfu n'ukuzuka vya Yesu Kristo, amaraso yiwe y'isezerano, ubuzima bwiwe yatwitangiye, urupfu rwiwe rudukiza, hamwe n'ivyizigiro vy'uko azoza kudutora. Guhimbaza isangira ryera tuba tuko duhimbaza Pasika. Ubundi rya ni Pasika tuko turahimbaza
mw'ikoraniro. Iyo tubihimbaje rero kenshi gashoboka biratuma ishengero rigira ivyizerwa n'ubuzima bwubakiye igikorwa c'umusaraba. Ubundi buryo bwa gatatu bwo guhimbaza Pasika mu buryo bw'ikoraniro, nashaka mvuge kuri kino kintu kandi ndagishimangira. Pasika yahimbarizwa mu miryango. Umuvyeyi yarahamagara abo mu rugo bose kugira ngo biyumvire iyo ino hanga ryavuye, biyumvire ku vy'Imana yakoze, akarangamutima k'Imana kagaragarira muri ivyo bikorwa vyayo, n'ingene buba urugo rwiyeguriye Imana. Pasika imbere ko kiba ikintu dukorera mu kabare, dukorera mu mashengero, dukorera mw'ibarabara, dukorera hehe, wategeza kuba umwanya waho abo tubana mu nzu twibutsanya mbega wowe gute, mbega ibintu vya Yesu, ibintu by'urupfu rwa Yesu, ibintu byo gucungurwa wowe bitahura gutega mwana, mbega Yesu yaraje mu buzima bwawe. Ubu ni wo mwanya abavukana, abavyeyi ku bana, ababana, umufasoni n'umushingana babazanya, mbega ubuzima bwa Kristo bugaragarira mu buzima bwawe gute. Ukaba ari n'umwanya wo guhimbaza w'umunezero udasanzwe ko twacunguwe, ko dufise ivyizigiro muri Kristo Yesu. Iyo tubihimbarije muri ubwo buryo butatu, tuba twaduhimbaza Pasika ku munsi kandi no mu makoraniro yacu. Imana ibahezagira. Bivuze intumwa zatahuye yuko iyo Pasika yahimbazwa mu isezerano rya kera ari Kristo ubwiwe, kandi yaje kuyishitsa mu buzima bwiwe, mu rupfu rwiwe no mu kuzuka kwiwe. Rero babandanije ku ruhande rumwe bahimbaza Pasika y'Abayuda, kuko nibuke yuko ishengero rigitangura nka bose bari Abayuda, ntibashotse bahagarika ibijanye n'iminsi mikuru yose y'Abayuda. Vyakozwe n'umwa 12:3 canke 20:6 hatwereka yuko abizera b'Abayuda babandanije bahimbaza Pasika y'Abayuda, ariko bayihereza iyindi nsobanuro nshasha. Niyumvira ko kari akaryo keza kaho intumwa n'abandi Bayuda babaye abizera bahimbariza Pasika y'Abayuda hamwe na bagenzi b'Abayuda, ariko ubu naho rero bafasha Abayuda bagenzi babo gutahura ingene Kristo ariwe mwagazi wa Pasika. Ku ruhande rumwe barabandanje, dusanga imyaka 10 Yesu yarabaze kuduga mu ijuru, intumwa n'abize bo mu kinjana ca mbere babandanya bahimbaza iminsi mikuru y'Abayuda, ariko bari batahuye ko urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo bitanga umuco mushasha ku vy'Imana yarabwirije mu isezerano rya kera. Niyo mpamvu bahihimbaza mugaba bafasha Abayuda kuyihimbaza mu yindi sobanuro nshasha ya Yesu Kristo n'urupfu rwe ruducungura, rudukiza, rutubohora. Mbega kubijanye n'abizera bobo atari Abayuda bobo vyagenda gute? Kimwe cyo dutahura nuko intumwa zumvikanye yuko zitabandanya ziremereza abanyamahanga ivyagezwe vyo mu isezerano rishasha. Paulo arandika avuga ati ntihagire n'umwe abacira urubanza kubijanye no kuziririza imisi, imboneko z'ukwezi n'ibindi. Ku ruhande rumwe ariko aravuga yuko hari uburyo abanyamahanga n'imbere ko ubutumwa bwiza babwumva, hari imisi yaziririzwa, hari imboneko z'ukwezi zaziririzwa. Yariko arabwira abizera yuko ivyo arabidegemvya kuri ivyo, ariko kandi no ku misi mikuru yazirizwa mu Bayuda ko bidegemvya, kuko Kristo bakiriye ari washitsa iciyo misi mikuru yasobanura ubuzima bwa Kristo, urupfu rwiwe, vyasobanura mu buryo bw'umuco udasanzwe ivyakogwa n'abisirayeli mu isezerano rya kera. Rero ntibabandanje bahimbaza iyo misi nk'uko Abayuda bayihimbaza, bo babandanye bahimbaza isangira ryera, kuko iyo sangira ryera yari nka Pasika mugabo mu buryo bushasha bw'isezerano rishasha bwo gutahurira hamwe urupfu rwa Kristo, kuzuka kwiwe. Ikintu kijanye n'imibabaro ifatanye n'umunsi wa Pasika si ikintu kibi ubwacu, ariko ku ruhande rumwe ngo natangiye ndabivuga, reka ndababwire yuko imisi 40 ihimbazwa imbere yuko Pasika ihimbazwa ni imisi 40 umwamikazi Semiramisi yarashizeho yo kuborogera umwana wiwe Tamuzi yari yapfuye yiciwe mu ruhigi n'igikoko. Iyo misi mikuru barisonzesha baririra uwo mwana wiwe. Sinzi ko bifitanye isano, ariko kubera ko imisi 40 yo kwibabaza imbere ya Pasika, iyo misi 40 ntifatiye na gatoyi kuri Pasika y'Abayuda, ifatiye ku misi mikuru y'abanyamahanga n'ingene bahimbaza ibigirwamana. Twebwe niyumvira yuko kubizera, reka nsubiremwo, Pasika si y'Abarundi. Ndazi ko cetangwa kumva mwibarabara ngo mpa Pasika, ngo narinda kuzaniye Pasika. Twasomye yuko muzino rya kera cazira ko umuntu atakebwe ahimbaza Pasika. Pasika so umunsi mukuru w'abantu bose, n'umunsi mukuru w'abantu binjiye mu isezerano. Carazira ko uhimbaza utakebwe, canke wari umunyamahanga naho warahitamwo ivyizegwa canke uno muhamagaro Imana yahaye abisirayeli ugahitamo gukebwa, maze nawe ukabona guhimbaza Pasika. Ariko twe twabigize ibintu nk'imico y'Abarundi, duhane Pasika. Ubwa kabiri si umwanya w'umubabaro.
uwo mubabaro niyumvira yuko ni umubabaro wonyene twemerewe, ni umubabaro uva ko ubuzima bwacu n'icaha kiri muri twebwe ingene tubayeho bitagaragaza inyishu y'ubuzima bwejwe y'umutsima utarimwo umwambiro, ubuzima bwacu butarimwo icaha twategerezwa kugaragaza nko kuhokonesa, nko gushima ugucungwa kwacu. Uwo mubabaro wonyene niwo twategerezwa kugira. Ariko ahandi iyo ubuzima bwacu busanzwe ari inyegu y'Imana, iyo ubuzima bwacu busanzwe bugororokera Imana, Pasika gihinduka igihe cambere c'umunezero, igihe cambere ca celebration, igihe cambere co kugaragaza ivyizigiro dufise muri Kristo Yesu. Erega Pasika si urupfu gusa, ni no kuzuka. Twaza kwihimbaza ubuzima bwacu ari inyegu y'Imana, ariko kandi tunezerewe ubwo buntu twagiriwe n'ivyizigiro kandi dufise mu mwandi tuzokwinjiramwe mu ijuru iyo bitazoshira. Ijambo nobatekerera kandi nshimitse n'Abikorinto ba mbere 5 kuva ku 7 gushika ku 8. Duhimbaze Pasika n'imitima itanduye, duhimbaze Pasika amakoraniro yacu atari mu mwambiro wo guhumana, imitima yacu teri mu mwambiro w'icaha, kandi tuyihimbaze dufise umunezero n'ivyizigiro. Imana irahezake. turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico umunezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mu ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data.